Kansubire ndabaramutse mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV. Nizere ko aho muri rya nino hatandukanye mudukurikiye muri mumeze neza n'abatameze neza mwese mwihangane. Reka rero tubashikirize zimwe mu nkuru ziriko ziravugwa cane, ariko tukaba tugiye kubashikiriza amwe mu makuru ababaje ngira dutangurire kuri ino nkuru ivugwa muri komine Kiganda. N'urupfu ruteye amakenga rwa Leonard Havyarimana. Umuhisi Leonard Havyarimana yavutse kw'igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mu 1973 ku musozi wa Renga muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya. Yari yubatse akaba n'umuvyeyi w'abana batanu. Urugo rwiwe rukaba ruri ku mutumba wa Gatwaro ni muri zone Shombo ya komine Muramvya. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa kane 2023 umuhisi yagiye gusengera muri paruwasi Kiganda ya komine Kiganda nyene nkuko yahora yamagenda. Asohotse imisa acaja mu rwesero ku mutumba wa Ruvumu kuramutsa abo bavukana. Yaratashe ariko ntiyashitse muhira. Umuryango wibaza ko yategerewe n'abantu gushika ubu batazwi boba bamwiciye ku musozi wa Rubumba muri komine Kiganda hafi y'uruzi Mucece aho ruhurira n'uruzi Nyavyamo. Ni mu gihe yariko aja ku rugo iwe ku mutumba wa Gatwaro. Ikiziga ca Leonard Havyarimana catowe bukeye kuwa 24 z'ukwezi kwa kane 2023. Bamaze kumutora ikiziga barahamagaye inyamiramabi OPG acarazana na musitanteri wa komine Kiganda Omeri Ndihokubwayo. Barashika aho umuhisi yiciwe. OPG na musitanteri nabo barahamagaye umuganga avuye ku bitaro vy'Ikiganda kugira arabe icisha umuhisi. Abaryango b'umuhisi batwandikiye bati yaba muganga yaba OPG hamwe na musitanteri wa komine Kiganda bose bemeje ko umuhisi yinaze acarapfa, ariko twamusanganye igikomere mu gahanga kandi aho bamutoye hari inshinge atamabuye ahari. Umuntu yo kwinaga agacapfa kandi akagira igikomere mu gahanga atanibuye aguyeko? Ico nico kibazo aba mu muryango wiwe bibaza. Abegereye ahatowe ikiziga ca Leonard Havyarimana bavuga ko kuva umwaka utanguye hamaze gutorwa ibiziga bitatu muri ako gace. Abaryango bakaba bavuga ko umuhisi atabantu bari bafitaniye amatati kiretse urubanza rw'itongo yari afise muri sentare. Abiwe bakaba bavuga kandi ko yari umwirimuzi atavya politiki yarimwo. Abiwe bifuza amatohoza nyezina kugira hamenyekane uwabahekuye uwabo. Urupfu ruteye agahinda kandi nyene runababaje cane. Tukiriko turavuga ku nkuru z'umubabaro, katubabwire no kuri uyu mwigeme nawe yishwe yitwa Sandrine Nkuzimana, akaba yava ku mutumba wa Muhungu muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Hari haciye indwi abiwe baramubuze irengero. Ejo haheze yaratowe ikiziga mu gitara c'ibiti ku mutumba wa Ruyenzi. Ubu bwicanyi bukorerwa abigeme n'abakenyezi kandi bwiyongera kuva muri 2020 buva kuki? Buzohagarikwa n'iki ko abategetsi batigera babuvugako? Uronka amakuru akwiye kwigandagurwa rya Sandrine yatwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp
akamenyetso ko guteranya 32, 46, 56, 51, amajana 95. Amakuru twaronse mu nyuma agira ati hari ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 22 z'ukwezi kwa kane 2023 igihe c'isaha zitanu niho umwigeme Nkunzimana Sandrine avuka ku mutumba wa Muhungu neza na neza ku Kirehe ca komine Mabayi yaja guhura n'umuhungu yitwa Mfitimana Jean Claude mu buryo bwo kumenyana. Uwo Claude na wene asanzwe avuka Mabayi ku mutumba wa Gitukura. Nyuma yuko bavanye, umwigeme Sandrine ntiyasubiye gutogwa ku matelefone. Mu butumwa bw'ijwi audio uwo Claude yatanze yaratabarije Sandrine amenyesha ko yamubuze ndetse n'abandi bataramenya aho ari. Bimaze gusakara, Jean Claude yarafashwe kugira hatanguzwe amatohoza. Ubu Mfitimana Jean Claude arapfunzwe, Sandrine nawe yatowe ikiziga. Sandrine nta kazi yakora ariko yari yarahejeje amashure yisumbuye Les Humanités Générales. Urupfu rwiwe narwo rukaba ruteye agahinda kandi rukaba rubabaje, ariko izi mfu z'abigeme n'abakenyezi zibandanya kongerekana umunsi ku munsi, nazo zirateye ikibazo gikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane, hari abagabo batatu, abo bakaba baciriwe urubanza bagirizwa gusambanya abana bakiri bato. Sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi yarahanishije gupfungwa imyaka 20 abagabo batatu bagirizwa gusambanya abana bakiri bato. Abagirizwa baburanye bemera icaha, bategerezwa kandi kuriha indishi igera ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Ivyaha vyo gufata ku nguvu abo bagabo batatu bakurikiranwa ko vyakozwe mu kiringo c'indwi zitatu ku bw'amasoko yacu. Ivyo vyaha vyakorewe mu makomine ya Rugombo na Mabayi. Abakorewe ivyaha bafise imyaka iri munsi ya 16, niko amasoko yacu avuga. Kuri uwa kabiri, sentare nkuru y'igihugu yituwe na parike yarasomye urwo rubanza. Yatangaje rero umunyororo w'imyaka 20 n'ihadabu ry'umuriyoni w'amarundi kuri buri umwe wese. Indishi y'akababaro itegerezwa guhabwa imiryango y'abafashwe ku nguvu. Abakoze ubwo busambanyi baturuka mu makomine ya Rugombo na Mabayi baremeye icaha, ariko bagasigura ko babikoze bavyumvikanye nabo babikoreye. Ariko abacamanza ntibanyuzwe n'izo nsiguro. Abajejwe agateka kazina muntu hamwe n'imiryango y'abakorewe icaha barashimishwa n'ingingo yafashwe na sentare. Igihano nk'ico kirashobora kugabanya ukudahana mu ntara ya Cibitoke. Ubutungane bwategerezwa kwama bukora uko nyene kugira ngo buhashe ivyaha mwene ivyo bikorwa. Niko vyashikirijwe n'abajejwe agateka k'abana. Ubu abakorewe ivyo vyaha bariko baravurwa. Muri Nyanzarake, abarongozi babiri bahora mw'ishengero Ezebu bari mu minwe y'igipolisi. Abo nabo barimwo uwitwa Robine Nkongoro, umumenyeshamana, na Eliakim Ciza, umudiyakoni wo ku rusengero rwa Ngabwe, ni muri zone Kazirabageni, komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Bagirizwa kuba batasubije ivyuma vy'umuzika vya korale ikukira urwo rusengero, barafashwe barapfungwa n'inyamiramabi. Abayoboke b'iryo sengero bakaba bavuga ko ako ari akarenganyo kandi ko
harimwo ukuboko kw'abari mu ruhande rw'umwe rw'abasanzwe bari mu matati ari hagati muri iryo shengero. Bari ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake igihe baza babona bafatwa n'igipolisi nk'uko vyamenyeshejwe n'ababibonye. Inyamiramabi yategetse ko abo bagabo babiri bafatwa bakajanwa mu gasho. Igihe twabaza igituma, batwishuye ko ari kubera banse gusubiza ivyuma vy'umuzika vya korale y'iyo shengero, ibivugwa n'amasoko yacu y'inkuru. Ariko abo bavugwa bobo co kimwe n'imiryango yabo barahakana ivyo bagirizwa, bavuga ahubwo ko iryo fatwa rihagaze ku karenganyo be no ku bushake bagabagize uruhande rumwe mu basangiye amatati muri iryo sengero. Ivyo vyuma vy'umuzika ntibishinguwe n'abo bagabo babiri bafashwe, ahubwo bifiswe n'abari muri iyo korale yo kuri iryo sengero, kandi kuva hadutse amatati iyo sengero irugaye. Abayoboke b'iryo sengero bakaba bahisemwo kuja gusengera mu yandi masengero mu ntumbero yo kwiyamiriza ababarongoye bashasha. Ivyashikirijwe n'abayoboke basanzwe basengera kuri iryo sengero. Igipolisi n'abajejwe intwaro i Nyanzarake bavuga ko bataramenya ivy'iryo hagarikwa, ariko naho biruko abo bagabo babiri bapfungiwe mu gasho k'igipolisi guhera kuri uyu munsi wa gatatu. Haraheze amezi atari make hadutse amatata afatiye ku burongozi bw'isengero Ezebu, isengero ry'ubumwe bwo muri Mpwemu Yera mu Burundi. Abungere babiri bakaba barishwe bivuye kuri ayo matati, abandi benshi barabogozwa muri ayo mabanga, barahamwa, mbere bamwe muri bo barahunga ku mvo z'umutekano wabo. Ibimenyeshwa n'amakuru ava ngaho. Mu minsi iheze, buramatari w'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero yarahagaritse ibikorwa vyose vy'isengero Ezebu mu ntara arongoye. Leonard Niyonsaba yasiguye ko ashaka kwirinda intambara zishobora kwaduka hagati y'abayoboke basengera muri iyo sengero.